nshaka uhagarara umenye ko mfise nimero z'umugabo wawe nshobora kumubwira buri kimwe cyose. Urafise nimero y'umugabo wanje? Ego, nimero z'umugabo wanje ndazifise. Ukwezi kuye hehe? Nibiri ngombwa ko bimenya muga kandi bikenewe nta nakimwe. Nakoze ibishoboka byose kugira nshobore kumenya umuntu muri kumwe. Cyo nifuza cyose kumubwira no kimubwira. Edi, urazi ko navuye mu buzima bwawe. Ndakwinginze by'ukuri ntusamburira urugo rwanje. Urekane nanje. Ndavyumva kandi sindi hano kugira ndagusambuze ko yaba nshaka kugusambuza mba naramuhaye ifoto ya buri kimwe cyose kigaragaza ivyanje nawe ari gusa ico no gusaba nuko woza urampa umwanya tukavugana. Edi, ndemeye kuguha umwanya ariko ndagusabye ntuzozaza muri no quartier yacu kure ko umugabo wanje aramutse abikubona byava bimbera nabi ariko ndagusaba ikintu kimwe ntizo so kuza kuturahurira muri no quartier kure ko umugabo wanje amaze kwibona soboneka nabi. Ivyo naco bitwaye kuri no kumwanya no uronka gusa tukavugana. Dore ziko tonto David yambwiye buri kimwe cyose ubushatse bumbwiza ukuri. Je ndiko ndimvira kubera mama wiwanje nari nizeye vraiment ushobora kumisha ibintu nk'ibyo. Joshua mwana wanje, please ndagusabye umbabarire. Ma kweki wemeye kumera gutyo ukaca wicecekera kino gihe cyose. Joshua, please ndagusabye umbabarire. Nyene byari ngombwa ko ntegeza kubikubwira ariko ndagusabye ubanze ntahure igihe nico bwagere. Ndumva bimbabaje mu mutima sinarinda kwiteze ko ari ukumeze kubera igihe habuze ico kintu urashobora kugitahura kweli. Joshua imyaka ntiyari bwampermete yuko shobora kukubwira ikintu nk'ico. Ndakwinginze mwana wanje urazi ko ndagukunda nta kibi na kimwe nigenda kwifuriza nk'umwana wanje. Please ntahura unyumve cari igihe kitari bwagere ubundi bwo nari kubiguhisha ngo bize bingane bingahe. Nategeza kukubwiza ukuri ariko nuko umwanya ntiwari bwabinyemerere. Ndakwinginze mwana wanje nyumva kandi untahure. Mama ubu namaze gutakaza kandi icyizere iwawe. Ndumva ko atakintu na kimwe kandi wose urakumbwira kubera ko ibintu byose ubwira numva kumengo n'ububeshi gusa. Kubera ko umaze kumisha ibintu bikamara igihe nk'icyo cyose sinumva ko n'ibindi byose wambwiye ari ukuri. Joshua unamusubira ko je mama wawe ashobora kubwiza ukuri. Urumva ko mama wawe ndakwanka. Je sinumva ko ngene nogenda kubibwirwa na Toto David kandi we ngatumaranye igihe kinini turi ngaha mu nzu turi kumwe. Eske ivyo bintu wowe urashobora kubitahura kweli? Kubera ko iyo buri uwundi wari kubimbwira nkishika ngaha. None sinumva ko ngene nogenda kubibwirwa n'undi muntu wo hanze kandi we wari uhari ngaha. Ma nta kintu na kimwe ushobora kumbwira kandi ubu ninzera. Joshua ndagusabye. No. Joshua. Mama namaze kubwira no. Kwe kudashaka kuno. Joshua.
Icyambere wakoze kunyitaba muga kandi uzi ushavuriye cyane nk'uko nukuri ntibiryoha amvise dosa umukobwa mwiza nkawe ntibica bikubera ukuntu urazi ko agasubire kawe rimwe na rimwe gafite icyo gasigura ku buzima bwacu ndakumbura kubona intego yawe ibyo biri mu bintu bituma kenshi nifuza ko dushobora kubonana hama ikindi naco isi burya no bwishavuye sivyo nitaye mugabo kubona vyonyene binyibutsa vyinshi siko nibuka ibihe twiza d'abord twabanyemo ivyo navyo biri mu bintu bituma numva umutima wanje ufite kubona ukachomba kandi wagenda kugumana nawe ivyo bintu bituma abagore dusambura umuntu musi bitambarira ngo nintaza uratelefona umugabo wanje mubwira ndahuze kuri ko ikintu cya mbere umenya mu buzima bwawe kuko njyewe urugo rwanjye naruhawe n'Imana si ubwo nari nagwanye niko nari nagwanye kugira ngo mbane nawe ivyo ndagashyize n'inguvu nyinshi byaransi nimba mbonye erega abantu bose tuba dushaka amahoro ntabwo dushaka rero ko dusambura dupfira ibintu byawe okay gusa icinyoheye no kugisa neza icinyoheye no kugisa neza ivyo nyene ndumva ko icizere cyo kwifuza kubana ndakubona uzi ko rimwe na rimwe se nko gutera ku gatoya burya ni gake n'ivyo ndakurondera ni gake tuvugana ubwabo buri gihe menya ko ndakubonye n'umutima wacu vyanka hari igihe magarika kuko mba ndiko ndakora kugira amagare kubarabara ndabe gusurenganya numve ko umutima wanje ushobora guhumuriza kuko kino sino kugize kuri ko nta mukobwa mwiza nkawe ndigera mbona yariyo mpamvu ituma kenshi nifuza kubona ubu ntaje wambonye ndaryohewe cyane niyo mpamvu no munsi ushobora kumara n'imisiri basi umutima wacu utekanye urumva ko umutima wafashe ikibanza ntaje wambonye n'ubwo bari nigendere usezeye ko utadusaba gutelefona umugabo utazotelefona umugabo wanje nkuko wabimbaye ko ushima Imana ko yenda gukenera ndakubona nashobora kugenda mahoro menshi murakoze bambwiye ukuri kose ubu namaze kumenya ibyabaye byose hagati ya wewe na Davi ahubwo ubu ikibazo rero nsigaranye ni kimwe gusa nimba ujya ari we mama we wanje wowe nawe urinde kuri jewe Joshua ego ukuri kose ndumva kugufise biye bakweretse ntibakobeshe namba ibyo wabonye ni mama wawe akuvyara ariko ni mutoyi wanje jewe gisigura rero ubu ushatse kuvuga yuko uri mama wanje mukuru ego cane amajambo make ndi mama wawe none ariko byagenze gute basi kugira mbere kujya Joshua ni inkuru ndende si ibyo kuvuga muri uwo mwanya ariko fiwa mesure nzobikubwira kandi nibaza yuko uyu atari wo mwanya wo kugira ngo umenye byinshi ukora mu wawe kuri kose wamaze kumenya jeje ndabitahura mugabo nawe ari wowe nyene niwishire mu kibanza ciwanje biramutse bigenze uko nawe kwifuza kumenya iyo byatanguye no gusaba yuko ibi bintu tugumuri kurabi takaza ko mwanya cyane
bitaguperteye babikubuze no kwiga ndagusabye. bo je ndavyumva gusa rero umutima wanje wababaye. Oya nkubeshe n'ivyo ariko reka kubishira mu mutwe cane. Je ndi mama wawe kandi ndagukunda kandi nawe urabizi rero ntibiguteshe umwanya cane tunibaza ko ivyo maze kumenya antuka birakwiye. Reka kuguma rero witrakasa ufata umwanya kwanza ubanze wige ubundi bwo wavyikuramwo ubusubira kubabara. Entreta Blaise kari yari yamye ngaha kurondera. Amacu mubwira gute? Namubwiye ko atari huri hama arambwira ko niwaza gushika ndakubwiye uza kugenda ngo urabukeneye. Mugabe Blaise na sene namubwiye nazaraza kundaba mwira kumurango ko adashobora kumbona. Uza kuraba rero uje kumuraba kugira ngo muvugane. Ngira yavyibagiye. Sawa. Namara gwezi ivyo nzoba ndimo ndazogenda kumuraba. Okay, sawa merci. sinzi ko inshuro ndiko ndakubwira ucumva kandi wiyumviriye wo ntahura ibyabaye atari ko nabyikanije. Tahura ko nari naborewe kugira dushobore gushwana nka gushira hanze mugabo ko namye ndakubwirana n'ubu ndabusubiremo ndifuza ko dusubira ku bana tukubaka. Edi ibyo uvuga ndabyumva kandi ndabitahura wanashima nanje nari kugaruka tukubaka ariko nzogeza ngiye ari kuguma nubaka sambura ubu tuvugana amaze kuba umugore wundi muntu no kuba ndakwitaba antuka nanjye ndabona ko ndiko ndakora amakosa. Ndakumva kandi hanini mubisi wewe mugico wari ukwiye gutahura no kwibyo nakoze byose nabitewe n'akaboregwe kandi ndakwizeza yuko mu gihe wonkundira ukagaruka tugasubira tukubaka. Rukundo nagukunze ni gwa rundi nyene kandi ndakwemerera kutazosubira gukora ibintu nkabijya. Nikimenyamenya ngiye kugabanya kunywa inzoga kugira basi bikunde ko tuzubaka kuko cyantanye nawe n'akaboregwe mugabo kubakana n'ubundi mugabo ntaco bimbwiye kuko nije mugabo wa mbere kuri wewe nije ndakuzi kuruta uko akuzi. Garuka mu rugo twubake. Sinshobora Edi nakubwiye ko namaze gutangura ubundi mu bundi buzima bw'undi umugabo. Tahure neza ko kwinosi kubaka ubuzima ntibuzigera bihera tuzoguma tubuhindagura kugira turabone ingene bugenda mugabo ico wofatanya mukuru nuko wotahura urukundo nagukunze ugurimwo warubonye ari uko twatanguranye. Ndagusavye inkundi buhindukiza umutima umenye ikibanza cawe kuri jewe kigihari. Niwe mudamu nakunze sinahura ingene ikosa rimwe ryo gushwana nawe ugasohoka hanze mu mvura byatumye uca wita ufata ingingo yo kubana n'undi mugabo. Ivyambaye ko vyobako n'urya mugatahura umenye ko urya ari je mugabo wa mbere kandi imbere y'Imana ngo ndakubwire ko ari je mugabo wa mbere. Ubu rero hamwe n'amakosa yabaye yose utangiye kumenya ko je ndi umunyamakosa ko nacenje kundi umugabo. Nikosa rimwe niryo utari kwihanganira menya ko wansezeranye kubana nawe mu bino mu vyiza none ikibi kimwe nico gitumye ufata ingingo yo kubana n'undi mugabo usambura urugo. Reka ndagusezera ngende muga konsezera sivyo byari bikenewe nkeneye ko wokunda gusa wobikunda tukasubira. Davi, sawa. Lazima mambo ndo mamagana.
Yeah. So hari ikibazo kandi ni byiza ko naguhamagaye nawe ukanyiruka. Hari ibintu ntashobora kwihanganira nk'umugabo mugenzi wanje kubona atihanganira. So ikibazo gihari. Bibaye bigira gatatu mudamu wawe ndamusanga hano. Usanga nga ari kumwe no nujya mu tipe yahoze ari umugabo mbe yitwa ndiye. Attends, Kevin. Umugore w'iwanje. Bro, tuvuga Surusa ko ndiko ndakubarira. Bro, ndakubaha. N'ubu umwanya ndiko ndakubarira ari ngaho hicu. Wamubonye? Bro, tuvugana David, sinari kugutelefona atari hari. Nakubwiye ko kumwe n'undi mugabo. Kandi simba shaka kuguma umusigurira ibintu byinshi nyumvise ibyo nakoze ko ari amakosa nuko atari amakosa nawe warakoze amakosa. Ndayemera niyo mpamvu ndiko ndagusaba imbabazi. Ico mbere aciza no kuno mwanya wambwiye ati sheri haguruka dutahana. Babarira nitahere. Ya ndagusabye. Ndekura ndagusabye basuma kanya gato. Ndakwiyamye. Nk'ubu bose uri kuranafata. Reka basi tuvugane gato. Bro, no rindira kwanza. Ndabutelefone ambwira ko ari muhira. Narindi ku kazi. N'uyu mwanya nyenda kubari surusa ari ngaho hejuru. Kogenda utambariye ukura vuba. Mbere. David ndabona ko arahinduka cyane. Kandi buri ko arahinduka. Amakosa nayanje. Amaze kumenya ko ubu tubonana na James. Amaze kumenya ariko nta bintu birebire byanje na James ariko usanzwe uzi nk'umugo cyangwa umugabo amaze kumenya ko ufitanye ibimenyerano n'umu ex babigoye. James ndagaragaza ko nshoboye kose kugira ngo ndamikure amve inyuma ariko ntiyumva. Iyo mpamvu mbona mene bise umenga yasigaye yahindutse ukuntu. None kashaje tugira gute? Ubu nta kintu kimwe ndabona cyo gukora. Twumvira nkuri ikindi kikabibura. Ariko naje reka ndaminginge basi ngerageze kumwumvisha ukuri kw'ibintu. Kwivyo nyimvira ko atari ivyo. None kuraba ukuntu nyene umubembereze nyene ukaraba sinzi kweri ko bizokunda. Kuje sindavyumva aho nohera ukuntu bivuga ko yamaze kubimenya reka turindiye turara. Igerageza umuhindahinde musiguriye neza umubwire ko yuko ataco muhuriye ko wumve cyane umubari. Uzi n'amakuru rero ubu mitware ko gake naho utobura ikintu baragitwa umubwira iki kishaka iki oya ugende gahoro uyoroshe tumaze turi ko twamusubiza ku murongo. Nzogerageza ko rero uzindasubira. Icyo hani nashaka kubwira ubu nakwishura ikintu ubitware ko gake kubera ko afise ishavu ryinshi. Tugerageza. Aho ni sawa. Edi ndakwinginze nk'amahoro. Edi ndakwinginze reka kusamburira urugo rwanje. Mbese urugo wande ko ndarusambura gute? Cyene ko twubaka. Tuje gusambura urugo ntavyo ariko ndumva ndarusambura gute? Nkene ko twubaka nawe ngo ndiko ndasambura urugo. Edi tubake gute kandi nubaskanye n'undi mugabo. Je nawe twarasambuye byaramaze guhera ubu ndi mu buzima bw'undi mugabo. Mbana n'undi mugabo. Edi ndakwinginze ubu mugabo wanje amaze kumenya ko je nawe tubonana. Amaze kubona ko je nawe kumenya yuko je nawe tugendana. Maze kubura amahoro mu rugo rwanje. Maze kuba atakintu na kimwe tutashumvikana n'umugabo wanje. Nanje kukubwira muhungu igihe twabanye cyaramaze kandi cyaranarenganye. Mbabarira umvire mu buzima niyubakira urugo rwanje umve ko umpa amahoro. Cyo nshima Imana nuko umugabo wawe yabimenye.
yokora ibishoboka byose amenye ko nkeneye kwisubiza ivyanje uko namye ndakubwira ikibanza cawe mu mutima wanje kiri cisanzuye kiri vide kiragaragara ngiza gukora ibishoboka byose subire ubuzuze umutima wanje ndiko ndavugana n'umuntu cyangwa ndiko ndavugana n'uwundi muntu kuvugana n'uwo mwigeze kubakana kandi na n'ubu nifuza ko mwubakana nkeneye ko dushinga rugumbi Edi ndagusubiriyemo ndonge ndakubarira sinkigukeneye mu buzima bwanje sinkigukunda sindagushaka ndakwitesheje umvire mu buzima uri kuranyumva uko uragihego niko turiko turabana nabi n'umugabo ubwo n'urukundo nyabaki urakoze kuba utankeneye mu buzima bwawe mugabo nanje ndagukeneye birenze uko utankeneye mu buzima bwawe kumva utankeneye mu buzima bwawe niko nce ndagukeneye birenze urugero mu buzima bwawe ikintu kimwe ndakubariye n'ubundi umunsi kumbona mu maso yawe ufute kuko ubona imbere y'urugo rwanje mu rugo rwanje ufute kuko nusubira kugaruka sibijya mpande kugira amajambo nzokoma induru haza abantu ushaka cyane ahora ndakunze mpamvu hey ushaka cyane neza nakubwiye ko umuntu umwe yankeneye amahoro ushaka gutanga amahoro wewe urumva nakubwiye nshaka kuguma ari jenyene point okay bikuranyuma tundahumva aho ari kiki umenze ko atari byo gusubiza amahoro shini ariko barambeje ibyo bisaba bakubwiye je nta kintu na kimwe ndiko nta kintu na kimwe nakoze gusa nyine twarabanye kandi twabanye neza nta kibazo twari dufitaniye mugabo mu nyuma hageze aho tubwiranira ibibazo ibintu yankoreye byari byinshi cyane kandi sinari gutuma ndamukaba nawe ufashije mu bihe bigoye ushaka kuyakoze se iryo zina aho nyindi ko ndaryumva amatwi yiwanje uri kumva iryo rivumvuri kandi ikintu cyo umuntu akubwira wumva ndakunda umuntu yumva kandi agatahura Mbere Hello? Oui. Aho yari hagumfinisha. Uri mukuri? Mbe mana yanje. Ash. Simbe ndagutore ugira unyaruke cyane. Oya rabewe. Oya raba dafata taxi vraiment munyaruke. Fata ga taxi unyaruke ndagusavye. Mama. Ash. Bane byo nagira njemwo ndabikubwiye ngo mba ndabihagarike ndishuwe ndakizi barabara no kuguma ndakwiyumvira cyane kabisa karibu kabisa wisange okay
Wow. Welcome. Karibu cyane. Karibu bera. Karibu rwose. Oya kora ku mugongo, kora ku mugongo. Bera. Wewe wicari muto. Mbaye cumbura kitse. Shira mu cyumba. Shit. Turasoma mugabe bakumvugisha. Ndiko ndavuga kandi wewe ko bibi kuvugisha ariko araje. Oya bijya bintu nivyo batubesha ngo kirazira kuvuga ninjya mukana. Uravuga busa no kuvuga buke buka mugantu bikoroka. Burya bwari n'ubukene bw'ibitera abantu. Mugi wanje urabona ko atacubuze nta makenga yuko vyokoroka. Ngomba uvuge bishake bimeneke ndiho kugira nsoma. Kame murabona uri n'umukobwa mwiza. Nta mpamvu yotuma ntasoma. Ibitumbura kandi ivyongezo ko y'ibitumbura ikwiye guhagarara cyangwa nguru umufuko zyo turavyiteke turavyikoreza dirira bisavyo dushashe agashatsi bwema ndabona ho cugira ingora rega ibitumbura byinshi vyira bituma umushatsi uhishira n'ibintu nafise agashatsi kirabura ewe ndabikubwiye Zicho wamenyesha mape guma mvuga umva rero mpore vuge bagamo uzira basi banza usome hama je mvuga wahejeje sizora kata gato gato n'ikikome performance ko ubona uri gitumbara kirimo ubucafu uvuye performance Oficina. É, tá?